ndakubwira ati bandanye ufashe agatebe ko ndazi ko hasigaye umwanya muto cyane, hasigaye umwanya muto gose kugira ngo ikiganiro cyacu kirangire. Reka tuje igice cya kane ari nacyo gice cya nyuma ikiganiro cy'uno munsi nabateguriye, ariko nizere yuko wowe utarakora sabone na like ndetse na partage, nabwira ati ubandanye bikora kugira ngo ubandanye uhereza abandi kino kiyago cyacu. Mbere ndanakubwira ati ntiwibagire na commentaire nayo nyene hano, ugende ushize commentaire nimba ari ico ubaza ukibaze, nimba ari ico ushobora guterera nk'interano yawe nacyo nyene kiba gikenewe, ko natwe turanezerwa cyane mu gihe dufise abariko badukurikirana babaza ibibazo bakongera bakana adutera intege mu vyiyumviro muri kino kiganiro tugatubashikiriza. Igihe cya kane rero, mbega nk'ubuhe butumwa woba wakuyemo canke n'ubuhe mwanzuro woba ugiye gufata ko wumvise ko hashobora kubaho abantu bashobora kuba bafitiye akamaro abandi bagenzi bacu canke bagenzi banyu? Mbega aho twosozera gute? Twosozera kwirihe jambo canke jambo woshobora gusigarana nk'ubutumwa woshira mu mutima wawe ku kijanye n'uyu muntu ashobora kuba afitiye akamaro abandi? Ndashaka kubabwira nti ntukibaze ico isi ikugirira, ariko wibaze neza ico abantu bakugirira, kuko niwamara kwibaza ico isi ikugirira, hari igihe uzosanga isi yoyo uyibayeko ikaguhereza akayaga kubera hariko ibiti vyatewe, ikongera ikaguhereza amazi kubera amazi azanana mw'isi, ndetse ugasanga iyo si iguhereje akayaga kazana muri vya biti. Iyo si rero nayo izoguheza amatafari uzobayemwo. Icyo nico kintu ca mbere gusa isi izobanza kuguhereza, yongere kandi nakwigisha. Ariko rero icyo nokubwira, ntukibaze ico isi ikugira, ariko ubanze wibaze guco abantu ubwa mbere na mbere bagukorera, kubera ko nimba ari umuntu yaguhaye ikintu wari ushonje bagomba wishwe n'inzara, uwo muntu no gushimirwa cyane. Niba ari umuntu gufasha ikintu kanaka utari ugishoboye, aba ari cyo ubanza kwibaza ko imbere yuko wibaza ico isi ikugirira, kandi ibaze ico wewe uyigirira. Wibaze ico wewe wakorera iyo si, mbega ntiwoba waje gutuma iyo si ishobora kurura? Ntiwoba waje gutuma iyo si ishobora kutimbuka? Ariko nakubwira ati ntiwibaze ico isi ikugirira, ariko wibaze ico wewe ugirira iyo si, kandi wongere wibaze n'ico abantu bagukorera. Akamaro gato kuri uyu munsi niwo umugambi w'iterambere n'iterambere ry'ejo, ndetse tangurira aho uri, ufate ico ufise ufashishe abandi uko ushoboye. Nimba ubona ufise impano Imana yaguhaye uyisangize abandi. Ndabwira ati ndabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe kuva mu ntawe ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi. Ndabwira ati mugire ibihe byiza, Imana yabikunda tuzoba dusubira. Ariko ndakwibutse nturagira udakoze sabone, yongere ukore na comment ndetse na je mushireko, wongere upartage ku bagenzi bawe. Ndabwira ati nawe utaha Imana ishaka kubazigama. Ndabwira ati mwari muri kumwe na Sam Kebida muri mapesa kuri micro, Ezekiel Habyarimana mwari muri kumwe kuri kamera. Ndabwira ati mugire ibihe byiza. Ndabwira ati bye bye na gahwane, ciao ciao.